bamaze gutandukana Fanny Laville ntiyari gushobora kuza kuri Anase ariko abakunzi ba sinema y'u Burundi barabibagiriza cyane uravuga ati ni gute mbega bano bantu umuntu Liberi yatwemereye ko tuvuga kuri Anase ni Abel Nduwayo wenyene isinema bogaragaramwe ari babiri ni sinema mu gihugu cyacu Burundi yomenyekana cyane kandi sinema yoba ivuze ikindi kintu yitwa Fiko ngwijya n'inzigo yamwishe n'inzigo gute n'inzigo gute abantu babakurikirana mani baraciye ubwenge mani akijuru twarahuriye no muri ville ryari oya kubera iki bakunda gukina iyi beze ngo mu rukundo man mu rukundo bro abantu bari muri industry bro mu Burundi tuvyemeranye yego abasingo mothers ni benshi muri filme kweri ivyo bintu navyo ni kubigarukako ariko estime aracafise vya bintu vyiwe vyo kwitinya kanaka kubona kumengo Asta naho yasinye kontra muri Moria Chano siko natwe turiyemeje yuko tuzomushigikira iyi nkoko ni nziza man rabera bijya nkoko ubona gute wagwan Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Anashare 257. Yo, wagwan. Amakuru yawe bro. Ndashima Imana It's another day, other blessing, other energy. Cyane utanguranye big energy. Siko. Family Anashare wagwan. It's another blessing to meet our people. Our people from Uganda, from South Africa, KGL, Siberia, Nairobi. Ariko easy from Burundi. Hari nundi muntu tugiye turamutse cyane nagiye mbona neze yuko nyandikira. Kuva USA. Big shoutouts kuri uwo muntu. Size kumuvuga izina ariko from USA. Washington DC. Adukurikirana. Ucinyubutsa hari akantu wari wambwira uraza kunyereka man. Uravyibuka? Nitwaye ikiganiro uze kunyereka. Tienda kibuka nari nakibagiye. Sasa inyuma yo kwakira abantu basanzwe badukurikirana reka tubanze dukorera abadutumye bitwa DH Telecom ni imprimerie ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ni imprimerie nziza cyane gose imprimerie iyo imprimerie nayo cinyibutsa wa muntu yakwemerera wa mupira bana jewe umwizayizi bimeze gute oya mu misiri imbere bagiye kubona tuvugire hejuru reka nihorere ariko mumbereza yuko mu misiri imbere bagiye kubona ntacu reka tubandaye DH Telecom reka tubereke kano ka video k'ivyo basanzwe bakora hamace tugaruka tubandanye ikiganiro mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Asante sana babibonye ariko kandi nabifuza ko korana natwe barahawe ikaze bandikiriza nimero babona ziguma zizunguruka ngaha urumva twebwe tuba turi mu kazi cyane tuba turi turi gado kugira ngo tugume tubatamye ibiganiro ama analyse agiye ashushe sana ibiganiro bishushe sana uramaze kubona yuko Anashare imwe Imana bro
sana bro, sana irimwe Imana siko jemo ndavyiyumvira bikansika kuko baramaze iminsi muri ino minsi bakora abona ibiganiro by'abahitinze bagiye tsanzukanye bamwe bikabatangaza bro ati wowe nayizi bajya abantu mwabazanye gute cha tuvuga ati birimo Imana urakoze cyane vuba wibuke ko tuzokwiza ababone umuriyoni ego vuba tugiye gukwiza ababone umuriyoni ukaba udukurikiranye rya mbere gira subscribe ukaba wari umaze kudukurikirana naho warayikoze tumirira abantu bawe bose ufise utumirire mama wawe papa wawe abo muvukana bibi babu bose bagire subscribe kuko ibintu birakomeye cyane ibintu biri kurundi gwe cyane bro no musturaza muri filme turaza gukorera cyane kuri filme turahera kuri Fanny Lavine ndetse na Soro n'abantu babiri batandukanye bagiye bakora amateka muri filme hama igihe kiragera barareka gucana waka twese twarabibonye cyane bro rero uno munsi barabonye ibiganiro bitandukanye kuri Anashare tutangura gukoresha Fanny hama turakoresha Libert abantu baravye ivyo biganiro vyombi bagiye bavuga ati ko mwabazanye mugatangura umwe mubahuze kandi mu kiganiro kimwe turabe ko mubitobora urazi yuko ibyo bintu navyumviye cyane ngo no muzi wibuye mugasi umuzi wibuye byose birakunda bro byose birashoboka rero ikindi gihari ari naco tugomba tuduge ko bari kwibaza ati kuki batowurira muri film imwe turabona abakinyi bo muri Major baja gukina kwande kwa Fanny abakinyi bo muri Major baja gukina kwa urinda ntiwavuba menera ibanga kubera utiyovyo bivyo ngo sawa basi turabona abakinyi bo kwa Abeli baja gukina no kwa Fanny bakagenda n'ahandi gutyo abakinyi bakanywana rero uno musi hari ikintu kivuga gutya kubera iki Fanny na Soro batahurira muri film imwe hama ibintu bikagenda neza urazizi reka manze nshimire cyane Fanny Lavine enongere nshimire cyane Libert Mr Soro kuko izi byari bigoye cyane mu misi yahera kugira tuze tubona yuko Fanny Lavine akoze kuri micro yakoze konde Libert siko harakantu wagira ucishemwo ngo hari abakinyi bavuye muri naka ngo bagiye ariko bumve neza yuko mugani ko kuri rega niko kuri bazi gituma nashenda kubarira ati ati ako kantu ntuhavume nibanga kuko naye byo tuma uruhande rumwe rutabakazi oya kubera ndibaza neza yuko twari kumwe muri tournage ya Soro Libert warabonye abasineaste bamwe bagiye bava mu matimu atandukanye bagiye kuja muri iyo bagiye kugaragara muri iyo cinema bari muri Soro bari muri Ferouge ariko warabonye hariho n'izindi image zigiye kugaragara mu cinema ya Soro siko ariko je nkihashika ujya munsi tugiye muri gukoresha iganiro burya ko na Abeli arimo umuntu nagira mvuge yuko arimo ni Abeli Nduwayo kuko niwe yagaragaye ariko urazi neza yuko sinzi ko wabonye hariho undi muntu wabonye tutaza kuvuga kubera cinema nirasohoka kandi n'amafoto ni barayapostinga ariko mumve neza yuko Libert Soro umwe twari tuzi yuko akinisha abasineaste baciye muri Burundi Film Academy abanyeshuri biwe ariko bitandukanye iri cinema tugiye kubona
kuko twari muri tournage twabonye abandi basiniyaste bagiye batandukanye harimo na Abeli bo baramaze kubipota Abeli Nduwayi ni wamaze kugaragara ariko Riberi ndamwigira ndamubaza ati abasiniyaste mbonye bari muri bino bintu n'amahoro acambara ati bana jewe sinema ngiye kuzana ndabizi neza yuko muhora mugira analyse yanyu kuri Anase muze mubaho ubutumwa ariko nimuze muvuge abo bakinyi bazogaragara muri iyo sinema kandi cyo na Messi ya George iyo sinema ya Burundi Film Academy cyangwa sinema ya Soro bro twabonye abakinyi b'amasinema muri tournage ndavuga ati iyi sinema aya maraso yagiye aratora muri zindi timu kanaka niyo bya mbere Riberi Mr Soro ndabimubonye ko ni sinema ugiye kwitegereza nakimbura ndatangazwa bro ndavuga ati nakari ngaha naje naratanga nakari ngaha ndavuga ati bino bintu hari ikintu rero tubanda kwica kintu waruvuze cha Fally Lavin na Soro mu misi yahera tuvyemeranye neza yuko nimba dutumiye Soro kuri Anase Fally Lavin ntiyari gushobora kuza kuri Anase ariko nongera nshimira cyane yuko bano bantu babiri baramaze gutahura industry entertainment atireka bose bakore gusa ikintu cyo cyambere ndabagiriza bro barigeze kuba bakatira hagati isinema ari babiri iyo sinema igituma yakatiye hagati yari sinema yaca kuri channel yitwa Fresh TV siko yari sinema yari huriyemo babiri yari Riberi Soro hamwe na Fally Lavin ariko kubera kumva ico gihe bari bakiri kumwe ariko bamaze gutandukana batanguye gucana uwaka ya sinema babantu bari babiri bari bayigize bari principal umu acteur umuntu mu actrice umwe yaranse kuyizamwo muri iyo sinema aravuga ati je ujya sinema sindayibandanya kubera umukeba wanje ariko arayigaragaramo siko ariko abakunzi ba sinema y'u Burundi barabibagiriza cyane uravuga ati ni gute mbega bano bantu twari tubakeneye yuko tubabona muri sinema zimwe cyangwa muri sinema imwe ibaze izi gushika nkino saha isinema ya Libera igiye kugaragara mu Fally Lavin ibaze iyo sinema bro ibaze iyo sinema ego keri siko bino bintu bumve neza yuko abakunzi ba sinema gice cy'u Burundi barabibagiriza cyane kuko naragiye ndo nkari umukunzi wa sinema gice cy'u Burundi yambariye ati jewe nta na hamwe mpagaze ariko uzumbarize kino kibazo Fally Lavin hamwe na Riberi Soro yambariye ati uzumumbariza ati Fany woshobora gukorana isinema na Kadoha Vere na Chance mugahurira mu sinema imwe mugabo Kadoha Vere yavuze ko Fany ari umuntu wiwe uravyibuka kuba umuntu wiwe ni kimwe guhurira muri sinema n'ikindi bro siko bumve neza yuko bro abakunzi ba sinema gice cy'u Burundi cyangwa abakunzi badukurikirana siko niki gituma izina kubari ati je ujya muri tournage ya Soro hari amasaramu menshi y'abasiniyaste nagiye mbona ko baragira muri tournage umuntu Riberi yatwemereye ko tuvuga kuri Anase ni Abeli Nduwayi wenyene abandi basiniyaste yambariye ati gundo sibigira ibanga tuzovyerekana umunsi wa lancement officiel w'isinema abantu benshi bazotangara yuko bano bantu bayirimo ntibari bazi yuko Riberi Soro yubazana mu sinema yiwe siko zigituma rero nakubaririza yuko umufana yambariye ati uzumumbarize Fally Lavin Fany washobora kukina isinema muhuriyemo na Kadoha Vere na Chance kubera turazi neza yuko izi ibaze isinema ya Soro na Fally Lavin bahuriye muri iyo sinema imwe bumve neza yuko kuratwe kuri Anase bro turabibishuza kuko hari sinema bigeze gukatira hagati Kadoha Vere niwe yaje gusubirira Fally Lavin muri iyo sinema bro Fally Lavin yavuze ati Jesinza ati jewe kweri reka kubera ibintu kanaka byahabaye yarafatiriwe bisanzwe ashobora kuba yarafatiriwe nyene byose biba siko ariko mumve neza yuko
Soro na Fanny Lavine isinema bogaragaramwe ari babiri isinema mu gihugu cyacu Burundi yomenyekana cyane kandi isinema yoba ivuze ikindi kintu ariko na Soro ndamwibariza agushikino sambega yokinana na Fanny Lavine urumva urungitse ibibazo bibiri kimwe kiraza kwishura Fanny na Soro bro ikindi kiraza kwishura na Soro mani siko baraza kukubwira inbox uzotubwira ivyavuyemo turifuza yuko kubabona bro kubabona yuko ibintu byahabaye ibintu byahabaye ari babiri siko batovyegereza umutima ibaze uri bagiye yuko Fanny Lavine yigeze kuba adacana uwaka na Berendway ariko none uwa Berendway babanye neza na Fanny Lavine siko babanye neza pe kandi anavyemeza kuko twaragiye tubona neza yuko na Berendway yagiye kwibarutsa Fanny Lavine siko yaragiye kumwibarutsa ariko bumve neza yuko je bino bibazo nagiye ndavyandikirwa n'abafana barambarira ati Gunos uzugiye numbarize uzugiye numumbarize cyangwa ubambarize bose ari babiri siko ati Fanny Lavine wewe mbega gute ntuzogenda vyo gukundira ugazokinana cinema na Libe Mr Soro mbeke twobahuza mu cinema mwokwemera mugakina mugahurira mu cinema hamba tukabivyaza mu musaruro erega izi tugeze mu isi yo kurondera amahera siyasi yo kwegereza ibintu ngo kubera ngo twapfuye ikintu kanaka siko ubu mu boss aravuze ati jewe Fanny tora amafaranga nganuko Libe tora amafaranga nganuko kugira mu nkorere projet kanaka siko kugira mu nkorere projet kanaka izi birateye isoni pe birateye isoni cyane ndetse gituma nakubona neza yuko ibintu vya industry bisaba neza yuko kutavyegereza umutima kuko nta warazi yuko Fanny ngo yari kuza gukora ikiganiro ngaha kuri Anashare canke Liberi yari kuza gukora ikiganiro ngaha kuri Anashare siko izi vyonjohera cyane tubonye Liberi canke umuryango wa Burundi Film Academy ugiye kwibarutsa Fanny Lavine urazi yuko umushinga nawe wa Fanny Lavine Orask yahora akoresha ibiganiro cyane Soro kandi bari babanye neza bro Orask agikorera kuri channel yitwa Top News yatumira Soro avuga ati Soro ndagukene mu biganiro canje bataranatorana bro bataranakundana man Orask ataranakundana na Fanny Orask ari umumenyesha makuru akora nk'ibi bintu byacu Soro bagahurira mu kiganiro akavuga ati tora ndagukoresha ikiganiro kuko je ndibuka ari umunsi nigeze gukora ikiganiro na Soro kuri Saint Michel ico gihe twari kumwe yari jewe na Soro na Orask na Fanny Lavine eka nabandi bose bari muri Burundi Film Academy twabasanze hehe twabasanze bako bariga bro cinema man siko ico gihe Orask yaragiye gukoresha ikiganiro nde Soro bro siko vyonjohera ko bino bintu baciyemwo buno buzima bro buno buzima izi ibaze ukungene vyonjohera Libe Soro agiye kwibarutsa umuryango wa Kezimana hamwe na Fanny Lavine agiye kubibarutsa muhira iwiwe akavuga ati jewe ndi namwe ndagiye kwibarutsa Fanny Lavine kuko nimba ari ibintu vyaciye nimba ari ibintu vyahabaye reka ngende mu muryango ngende kubibarutsa tubirengere ku bintu vyabaye bro siko none izi tukaba tubanye tutarakorana amakosa je nawewe ntibibaho bro ariko ngaha kuri turaza tukavuga ati bana kiya kintu yuko twakosherejanira ati tuvyibagire bro hama dukora akazi man tugarukane kuko nibaze neza yuko ikintu bapfa nico nigisumbe cyo ico bigeze gupfana kandi nubu ico bapfana siko kuko ndazi yuko Orask bari babanye neza kandi nubu barabanye neza na Soro vyonjohera cyane tubabonye muri cinema imwe Fanny Lavine na Soro kandi na Soro akinamura akavuga ati jewe ndagiye kwibarutsa Fanny Lavine reka ngaruke kuri kino kintu naragiye mbona neza yuko hari abafana benshi bagiye batandukanye ngo isinema ngo mwamikaze ngo isohoka ngo ku munsi wa mbere igihe cy'isaha ngo zibiri isinema ngo Feruje bisohoka ngo ku munsi wa mbere igihe cy'isaha zibiri ba bantu rero babakikuje nibo baza ngo
baze bipostingisha ibintu bigiye tsanzukanye ngo naka ngo yagombye kubloka bisine mu wundi bro. Je kubwiwanje izi nza guhagarara kuri kote positive ndavuga ati bino bintu ahubwo byari bikenewe cyane kugira tubone yuko isinema indwi yose irikira vibra cyangwa irikirerekanwa man siko kuwa mbere sinema kuwa kabiri sinema kuwa gatatu sinema ibyo ni ibintu biba bikenewe bro muri sinema kuko hagume sirikiraje ariko abantu bari impande yabo abantu bari impande ya Soro cyangwa abantu bari impande ya Fanny Lavine nibo baza mu matwi bro bakaza kuvuga ati ngo Fanny ngo yagombye kukublock ngo kubera ngo mutigeze kuba mucana waka mu gituma ngo yashize sinema yawe ngo yiwe kuwa mbere urumva abo ni babandi nyene bingyajya bro babandi nyene bashobora kuvuga ati ngo urumva ngo iki niki ngo yagombye kukublock ariko siko biri ahubwo tunabashimira cyane kuko bagumize sirikiraso muri sinema baba ari mu kazi bro buri muntu wese abafise ico yaharuye kugira ngo atore umusa posting yego kandi bose baba ari mu kazi kugira atore umusa posting abafise ibintu yaharuye hari abaharuye ati nisohora kuwa mbere abantu niyo baba bafise umwanya wo kuraba filme zanje ninasohora mu ndwi hagati nuko mugasi ishobora gusohora samedi abantu bari mu birori byabo canke bari mu manza ntumva ugaca usanga nuko bose bashobora kubarura mugabo twebwe nk'abafana tugaca tubona umengo ngo nakayasoye lendi hagiye mwinzigo ngo nakayasoye lendi ngo undi aciye asohora mardi ngo rero wa mardi ngo agomvye yuko zirya ntizirabwe za lendi ntizibandanye zirabwa usanga ari ariko ariko kandi nibaza ko ivyo bintu baramaze kubirengera kuvyumviriza cyane bro kuko iyo baba bavyumviriza umwe wese yoca heba gukora gaca yiryamira kifukishuka urazi yuko waje usanga hajya turi kumwe na Libert Jenny Ben aramubaje ati Liba mubanye neza kwere n'ujya muntu mutacana waka yambara ati gundo se jembaye ho fresh ndakora cinema bien kandi à l'aise neza Fanny Lavine hariya ni wamubonye twari kumwe yambara ati bana twe mu muryango bro turishimye man bien sana kandi twe cinema ni yidutunze bro ati jewe nambara guhera hasi gushika ku mutwe na kandi kazi mfise ni cinema intunze ati je nibariyeho neza yego ivyo rero vya bintu vy'abafana urazi yuko umufana nawe nyene ashobora kukwandikira ikintu muri commentaire nawe ukaca ufata amaranga mutima yiwawe ukaca umenga ukene ukaca utakara ukaca ubona umufana arakwandikiye muri commentaire ngo sha ngo Libert ngo kuva yaso ngo ingwi cinema kuwa mbere ngo ijya n'inzigo yamwishe n'inzigo gute ko bose tuba tuzi yuko ari mu kazi Jeffani yambariye ati gundose jewe ndi mu kazi kandi ndishimye Zora yambariye ati jewe ndi mu kazi kandi ndishimye siko gusa ikintu coco novuga neza yuko ubutumwa jewe abafana banukiye barambariye ati uragira utubarize yuko Fanny Lavine na Soro bokwemera kuja muri cinema imwe ubutumwa nubwo hari couple nshasha mani twaronse muri filme warayibonye iheruka kwipublia Fanny Lavine yarayipublie undi yayipublie ninde nta wundi nibuka ntuze yarayipublie inde ujya mugabo wa Fanny Lavine Noraski kandi Noraski amaze imisi amupublia cyane nibaza ko ari kubera ko arimwo muri rya filme ya Mwamikazi bariko baramugirira promo cyane yitwa Fiko Evan arasohora rero amafoto ari kumwe na sheri wiwe Akijuru yambari ara Akijuru nyene niryo zina giwe Akijuru ndamuzi mu mafilme ya ntuzenye ya Joachim hari Ngozi Akijuru twarahuriye no muri ville ryari twarahuriye muri ville kwe byakwe wamubonye gute Akijuru numwana mwiza w'inzobe twari kuvugana tutazi nanye je ndamuzi muga ntani warashimye none ushaka nshime umwana wa Fiko
Fiko uraziya kujya kuboko kwiwa gushizemo nga. Memu zoca zikupika nkabapfuye nabi. Mwazigara mutangaza ngo umutima warahagaze. Sasa rero ijya couple uyibona gute bro? Oya gusa mugabo urazi. Canke nayo ne duhava tuvuga ko ari base ahubwo ari kubera ijya film. Oya urazi. Hamwe twosanga yuko ijya base canke uru rukundo ari base. Ari base. Bariko baragira. Ariko nibaza ko atari base kweri. Ndiko nakubare yuko niyo twasanga ari base. Abasiniaste benshi mugabo cyacu Burundi. Kubera iki bakunda gukina iyi base ngo mu rukundo man. Mu rukundo bro. Abantu bari muri industry bro. Mu Burundi tuvyemeranye. Yego. Base ya mbere bakunda kwibaza ko cyane ni base y'urukundo. Ariko nibaza ko ari kubera ari ivyo bakunda gukina. Nivyo bakunda gukina. Si bimwe nabazafani kubera iki filme nyinshi z'abarundi zihagaze cyane ku rukundo. Ku rukundo man. Uretse nsoro nyene Dohiro yazanye ivyo kugwana niki. Kubera iki abasineaste benshi b'abarundi no mu kwandika filme bibaza cyane ku rukundo. Ni kubera ariko hamwe twosanga yuko yo bari base batari mu rukundo akijuru na Fiko. Uribuka base yigeze kwa Fiko yabaye umustare kweri kandi Fiko baravukana na ntuze na Norask ni mutoyi wa Norask abo ni muvyara we abavyeyi ngo baravukana siko uribuka hari base yigeze muri cinema kurute ya Ornella Mutoni na Izo Chris. Oya nta nimwe igihe bagomba basore save the date bavyibuka bro. Ego siko ndiko ndakubara neza yuko abantu bo muri cinema cyacu Burundi barafisa ako ga strategy ngo tugira kantu turi mu rukundo tugira ikinigi. Siko nicyo tumare kubara neza yuko Fiko hamwe na Akijuru twosanga yuko ari base bro. abantu babakurikirana mani baraciye ubwenge mani. Siko abantu babakurikirana baraciye ubwenge. Si abantu muzoza muze guhenda mu mitwe yanyu duhetse bavyumva. Yego gusa hamwe twosanga yuko ari base bumve neza yuko ari ikintu bo batakaje cyane. Kuko turamaze kubona neza yuko ari abantu benshi bakinye inkinamico baguma bakina abantu mu mitwe bro. Siko kuko abakunzi ba cinema barakene kubona iyindi shusho barakene kubona iyindi base. Ariko nibariza Akijuru yo bayibuka yuko Joaquin Beitwa Akijuru Kristera umengo ni Kristera jerega bro niturana chillingana man nituranicarana bro atujuani man atujuani bro. Siko gusa aho yoduga hose azokwame yibuka umuntu yamuzanye muri industry. Joaquin yamukuye ingozi bro. Urazi yuko Akijuru yigeze kuba afise aca mu ngurane kanaka arafise n'ikibondo bro. Yarafise n'umwana akuze. Abasingo mada ko ari benshi muri ntuze. Abasingo madazi ni benshi muri filme kweri. Ivyo bintu navyo ni kubigarukako. Yarigeze kubaca mu bintu kanaka ariko gusa nyine urazi yuko umwana n'umugisha. Yego ntuza kubihagarara ko cyane umwana n'umugisha. Ariko yumve neza yuko Fiko nawe afise abana bangahe? Oya nta mwana afise. Bazomurerera ha yani anaenda kuanza match moja bila yatsinzwe kimwe. Oya si wowe wenyene muri cinema ninde muntu muri iki gitsina gore Noraske ameanza match ngapi kwa bila tumbundi aya ni benshi wizi ni benshi batanguye match. Siko oya Ornella Mutoni wewe afise abana babiri bro. Ornella Mutoni afise abana babiri kandi bakuze. Siko mbari igitsina gore kidafise umwana muri cinema. Chance
ni chance nanuze Angela arafise umwana bro Mimi arafise umwana man muri sinema harimo Ange nako chance harimo na uriya ndamwibagiye n'ingene dukunda kumuvuga Lina Muco oya nabo muri ibyo wa gospel nabanyene batoyi Lina nta mwana afise Lina aramufise bro nta makuru ufise aramufise iwanyu Lina moves arafise umwana ndiko ndakubarira izi abantu badafise abana rero ni chance nantuze nabo bakibizamwo ujya bamita gute ujya kunda aririmba gospel ariko arafungura Alvera Muhimba ya Alvera nawe nyene nta wamenya gusa nyene nuko nyene yifuza ngene ntibagira icamamare kweri gusa nta wamenya amakuru tuzoyarondetse yuko atamwana afise oya Alvera nta mwana afise pe oya nake gusa umwana no mugishayize ayumva ariko twumve neza yuko akijuru azokome yibuka umuntu yamufashije kuduga Joachim Smith naho Joachim hari ya vyansi vyiwe muri cinema vyaransaja mu muziki ntuzakumagara ko cyane cinema vyaranse ariko bumve neza yuko fiko hamwe na kijuru hamwe twosanga yuko ari base bumve neza yuko abantu bararusha cyane mu mutwe siko abantu baraciye ubwenge siko ntibari ngaha kugira ngo mubahende cyangwa ikiniye kibro turakeneza yuko nimba mubaye seriously cyangwa yuko twobona izindi base kanaka kuko izi base ziraturuhishije man base z'urukundo bro siko kama tubona ngo nakana barasohoka ariko turifuza kubona iyindi base kanaka man dusanze atari base naho dusanze atari base ari byo tuzogenda ku rubanza rwabo twasobetse neza kandi content bazoyironkera kuri Anashe wemeye kubaterera ngahe tuzobaterera envelope arimwe amafaranga ngahe tuzobivuga mu nyuma reka duheze basi na estime wewe urakunda kubaza ikintu ngo hageze ngo yuko ugurura ivyawe ngo hageze yuko umuntu akreye utuntu twiwe icyo kibazo ntikigera kibura iyo uhuye n'abantu nka ba estime baba bari bafashwe ukuboko na grand frère wabo canke na mabuja wabo canke n'undi muntu ari hejuru yabo rero estime umuravye mugarafye 62 July kweri sinumva impamvu uwo mubaza ngo uzokugurura ivyawe ryari oya estime mugabo kandi reka turabire hamwe estime yuguru y'ivyiwe inyungiriye kuriwe estime biragoye bro kugira yugurure gwiwe estime aracafise wa mutima wo kwitinya siko wa mutima wo kuvuga ati jewe man naragiye muri tournage y'abansoro sanga estime ni warekara directing bro nivyo Libera no mu director wa Film Academy ariko na estime yaramaze gufata ya ntebe yimbere kuvuga ati jewe ndikunda directinga ino cinema kanaka kuko ni cinema igiye gusohoka yari Bensoro na estime arafisa gatouch kiyo kuko nasanze ari kara directing siko ariko estime aracafise vya bintu vyiwe vyo kwitinya kanaka kubona kumengo aracagomba kuguma ku muntu kanaka siko urazi ko estime man urabona aba bantu bose bariko baraterera akaguru hejuru ba Izo Chris ba Mr Khan ngo bande aba benshi bako baraza new generation bro estime barakwiye kumwubaha man estime yarababoneye izuba muri cinema bro siko estime ni wakera man estime ni wakera kandi cyane estime yaje muri cinema kuva kera pe cyane gusa estime rero afise numu director mwiza kandi estime muri rya timu yiwe niwe yaramuye nde canke niwe yafashije ubumenyi cyane Izo Chris ko estime yarigeze kuba ba director wa Izo Chris Izo Chris ataragaragara na cinema nimwe bro yagiye kugira ama repetition muri rya timu ya estime man siko ariko estime nawe aracafise kakara kuvuga ati
jewe sindaronka umuntu afata mu mugongo ndaza kugaruka no kubafana bro siko abafana nabo nyene hari ukuntu bafise ikintu kanaka estime hari hageze neza yuko abantu bafana kuko bro twemeranye sinema gice cy'u Burundi babayeho kubera abafana babiyumvira ko samahera yo kuri YouTube kubera ko YouTube turazi amafaranga aboneka ko samahera yatari yo gutunga ibintu iki niki yego siko abafana turatakambye estime timu yiwe dusubire kuyibona yagarutse muri sinema mu gice cy'u Burundi kuko aba bose muko murabona muri new generation Asta naho yasinye kontra muri rya channel yitwa gute muri ya channel siko Asta yaciye mu minwe ya estime bro yaciye muri timu yiwe siko izo Chris abenshi batari banabizi bro izo Chris yaciye mu maboko ya estime bro hari abantu benshi batanabizi man siko turakeneza yuko estime bano bakunzi basinema gice cy'u Burundi mu murabe giza cyangwa bagwiza tunga mu mutemwe mitahe kugira estime ave muri Burundi Film Academy gushikiro safise ubumenyi burenze kuko umuntu bari kumwe nabo nyine arakaze bro siko yaramaze kuronka ubumenyi bwinshi bwo tuma yuko estime avuga ati jewe reka nshinge ngaruka timu yiwanje ishinge bana ihagarare neza cyane natwe turiyemeje yuko tuzomushigikira iyi nkoko ni nziza man rabera bijya nkoko ubona gute wawe atakaroge man eka je urabona gora yintekerere mike sakoshi sasa bro wabonye umuntu agira cagati oya reka barayibonye abafana ni nziza pe sasa reka dushimira abantu badukurikiranye bro ariko nabo bega gundoze mbabarire muraza kunyumva gusa ni mutsa kumenya abaza kuba bazicwa iryanje nibo baza kumenya kweli ki waruvuza ati ngo agira cemo ninde oya oya muri Afrika turabizi bro oya reka navyo muri Afrika ngaho oya basi oya nyene ivyo bintu nyene birakunda kubaho yego birakunda kubaho yari umuntu yagira cemo ariko yaciye yikosora avuga ati sinorenga reka dushimira abadukurikiranye kuva ku ntango gushika ngaha ni vy'agaciro kuduha akanya nkaka yego sha tugitangura aho ruvuga ngo uzobica pako mugabo nawe waraherewe warabuze irindi jambo ukoresha canke twarumiwe twarabuze ingene twobavuga yego reka tubashimire turabakunda cyane nuko goragoza gusa yo cafata ijya nkoko akayishira mu safuriya tukayikorera kana. Asante sana bro. Asante, hasta la vista, ja bless.